ndabaramukije mwebwe mwese muriko muradukurikirana. Uyu n'umwanya mwiza wo gukurikirana amakuru mu Kirundi twabateguriye. Mudukundire duhere kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Nta mwigisha akwiye kurihisha ivyigwa vyo gusubiramwo ivyo bita cours de renforcement mu gifaransa abanyeshure biwe, nayo abahurikiye mu mugambi w'igihugu wo kuvuza abanyagihugu bariko barakarihirizwa ubwenge. Amakuru saya gusa idonido mukanya. Turasubiye kubaha ikaze hatangujwe inama kuri wa 31 ku baserukiye ibihugu bitandukanye vyo mu karere k'ibiyaga binini mu ntumbero yo kurabira hamwe ku nyishu zijanye no gutorera ku bijanye n'impunzi zo muri ako karere. Ni inkuru twateguriwe na Arlette Mugisha. Iyo nama yahuje abaserukiye ibihugu bitandukanye vyo mu karere k'ibiyaga binini, ni inama yo guhanahana ivyiyumviro no kurabira hamwe inyishu zirama ku bijanye n'impunzi zo muri kano karere, nk'uko twabishikirijwe na Samuel Ndayisenga, umushingwabikorwa mu kigo c'igihugu kijejwe gukingira impunzi. Ngo iyo nama ni inama ikomeye ku gihugu c'u Burundi. Impunzi dufite hano mu Burundi zirarenga ibihumbi 87, dushizemwo n'abasaba ubuhungiro birarenga 88. Muravye inama yawe no munsi ni inama ikomeye yahuje ibihugu bitandukanye. Inama yijeje kuraba bamwe n'abandi ivyo bakora kugira ngo duteze imbere ibijanye n'imigambi irama bijanye n'inyishu zotuma impunzi zibaho neza gusumba. Dufatiye igihugu cacu turakora uko dushobora, naco gituma turiko turagerageza kuraba abaterera Burundi, abafasha guterera igihugu c'u Burundi kugira ngo impunzi twahaye ubuhungiro zibaho neza gusumba. Uwo mushingwabikorwa akaba yatumenyesheje kandi ko nubwo Burundi bwakira impunzi nyinshi bugifise ikibazo co kubaha ubwene gihugu. Abo twakiriye mu Burundi no munsi murazi igihugu cacu kuntu kingana, murazi ibibazo by'amatongo twama turahura navyo. Gushika yaho rero two kwiyumvira ngo tuhava dutangura kwiyumvira guha ibihumbi n'ibihumbi twahaye ubuhungiro amatongo mu gihe n'abarundi bonyene bataronka naho baba, kugira ngo turonke naho dushira ikigwati tubanza gufatanya intwaro, abajeje intwaro batandukanye kugira ngo bigice kibanza. Mumva yuko twebwe dufise ikibazo kitoroshe cyo gushobora kugira ngo twokwiyumvira ko yuko abo bose twaye ubuhungiro twobaha ubwene gihugu. Iyo nama yatunganijwe n'inama mpuzamakungu y'akarere k'ibiyaga binini CRGL mu mfunyafunyo ifadikanije na HCR, izomara imisi 2 hano mu gisagara ca Bujumbura. Nta murezi akwiye kurihisha abanyeshuri yigisha ivyigwa vyo gusubiramwo ari vyo cours de renforcement, vyashikirijwe n'umushikiranganje w'indero Dr François Habyarimana mu kiganiro yagiriraniye n'abarongoye amashure muri meri ya Bujumbura. Mu kiganiro umushikiranganje w'indero Dr François Habyarimana yagiriraniye n'abarongoye amashure muri meri ya Bujumbura, hashikirijwe utunenge twibonekeza mu gisata c'indero ku mashuri atandukanye. Muri bimwe vyashikirijwe, umushikiranganje w'indero François Habyarimana yamenyesheje ko ku banyeshure bava ku ishure rimwe baja ku rindi, transfert mu rurimi rw'igifaransa, ko hariho amategeko akwiye gukurikizwa. Lo transfert iremewe umwana ava ku ishuri akaja ku yindi, ariko yakirwa ari uko azanye urwandiko rw'uburenganzira bwo kwiga ishuri. Nico gituma uwo mudirecteur azofasita iyo transfert itemewe n'amategeko, azoba ariko arafasita osiratishe. Umushikiranganje w'indero yagize n'ico ashikirije ku bijanye n'ivyigwa abigisha baronsa abanyeshure inyuma y'ivyigwa ari vyo cours de renforcement. Izo frais de renforcement twozigumiza abana ntibazokwigira bamenye uko abigisha beza kandi ndabakunda naje kumwigisha, ariko bose ntibafise bonus. Hariho abazokwama berekana yuko abana bayobewe bakeneye renforcement.
kugira ngo abavyeyi bame bariko baratanga amafaranga yarakose. Nagomba ndababwire rimwe muri ngaho yuko ico kintu ca renforcement kirabujijwe. Muri ico kiganiro kikaba cari citabiriwe n'abandi basanzwe bari mu gisata c'indero. Abahurikiye mu mugambi w'igihugu wo kuvuza abanyagihugu no kubateganiriza kazoza mu gisata c'amagara y'abantu bariko barakarihirizwa ubwenge kugira abarundi bose bashobore koroherezwa mu kwivuza. Ni inkuru twateguriwe na Arlette Mugisha. Izo nyigisho zo gukarihiriza ubwenge abarabwa n'umugambi wo kuvuza abenegihugu bose bitabavunye ku bijanye no gukinga no gutegekaniriza kazoza mu gisata c'amagara y'abantu, ni inyigisho biteze ko bazozirangiza bafise imboni imwe nk'uko bivugwa na Calixte Niyonkuru, umuhuzabikorwa mu mugambi w'igihugu w'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ivy'akazi BEIT mu mfunyafunyo, kugira abarundi bose boroherwe ku bijanye n'amagara yabo. Iki gikorwa categuwe gikozwe mu gihe Uburundi buriko buraheraheza umugambi wo kwegeranya uburyo mwishigwa mu ngiro y'umugambi wo kuvuza abarundi bose. Iruhande y'ivyo hakaba hariho ikindi gikorwa cyo gusubiramwo politike iraba gutunganiza kazoza no gutekaniza kazoza abantu bose. Rero ivyo bikorwa bibiri birafise aho bihurira kandi bikaba bisanzwe bigengwa n'amasezerano mpuzamakungu y'ishirahamwe rijejwe akazi. Tukaba twiteze yuko iki gikorwa kizofasha kongereza ubumenyi abantu bose, imigwi yose isanzwe yerekewe n'iyi migambi ibiri mvuze mu kubanagurira ubwenge kugira ngo bashobore kugira imbono imwe kandi bagira ubumenyi bukwiye mwiherahezwa ry'iyo migambi ibiri. Izo nyigisho ziriko zitangwa ku bavuye mu bisata bitandukanye zikazorangira kw'igenekerezo rya 2 Ruhuhuma. Intonde z'abenegihugu bafise amatongo muri Kizingwe Biharo zamaze kuboneka. Nubashe Hippolyte arongoye ishirahamwe APTKB asaba abafise amatongo kuja ku cicaro c'iryo shirahamwe kugira bamenye ibizokurikira. Tumukurikira. Twagomba tumenyeshe bene amatongo ko muri Kizingwe Bihara ko uburinganire twahurijwe ko na Obuha APTKB na komine butandukanye cyane n'uburinganire bwisunzwe kuvyigwa n'intonde twahawe na SIPE, ari byo binanditse ku mpapuro ndangabipimo twiseresepise bene amatongo dusanzwe dufise. Mu ntumbero yo guhuza intonde za bene amatongo n'uburinganire twahurije ko na Obuha yose nka tutoyemo ibice 53 kwijana by'abasangwa n'ibice 47 bya leta. Twarondeye umuhinga yigenga wabyo arabidufashamo. Umugwi w'abahinga ba APTKB n'ikigo Obuha bace baja ku kivi baguma bakorera hamwe. Kuri ibyo byose twavuze twashaka kano kayatubamisha ko intonde ifata kibanza zamanzwe na Obuha ku cicaro ca komine Muha no ku cicaro cahoza citwa Setemu, ari inyishu y'ibikorwa twakoranye hagati ya Obuha APTKB na komine Muha. Kama twashaka kandi kumenyesha gufata kano kanya kugira ngo tubamenyeshe ko umusangwa wese atacaheraniye ishirahamwe APTKB ko yoca ku cicaro ca iryo shirahamwe APTKB kiri muri Asiatique guhera ku munsi wejo kuvuga ku munsi wa gatatu aronswe urupapuro rwemeza katacaheranye ishirahamwe APTKB, tumubwire nibigiye gukurikira muri Obuha. Abanyagihugu baba muri zone Carama komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura barashima leta ko yabaciriye akabarabara k'abagenda n'amaguru kubera hahora habera amasanganya menshi. Ni inkuru twateguriwe na Ange Negrita Irakoze. Aha ni muri komine Mutimbuzi zone Karama mu ntara ya Bujumbura, aho ku nkengera ry'ibarabara ry'igihugu nimero 1 haciwe akabarabara k'abagenda n'amaguru. Abanyagihugu bakaba bashima ico gikorwa kuko amasanganya adocagabanuka. Twaca mwibarabara dufise ubwoba kubera imiduga yaducako tukabona kumengo yihava itugonga, twari kuhava tugira amasanganya. Kwiyunguruza twagenda n'ubwoba
imodoka zinyuranwa zimwe twaragira ko zihaba zitugonga. Nabo basanzwe bahaba bavuga ko bakiza amasanganya kuko yahora ahitana abantu benshi bakagira ko bahanura n'abatarabona iyo terambere bagica ku rundi ruhande guhindura ingendo. Hari ku macuniro ku munsi harafa abantu 5 barenga amaheza yabera ngaha nta wasimbi barabara umuntu afise ubwenge ntiyoza kwigobeka munsi y'ibarabara kandi abona iri ridufasha iyi security akafrere security kugira umudugu urinze ukarengana Imana yoba yakuye kwiganza wewe mu gihe batari bwahakore hari ambotiyage umuntu ariko aragenda yasanga ariko arihinda mu barabara bivanye n'ukuntu hakwaga ugasanga amagisida ariko araba menshi kare umuntu yagendera kebaguzwa yiyumvira ko imodoka yo hafi mugonga canka kiyumvira ko yo hafi mukubita mwikanebo abantu ko babwira yuko bakwiye kwihatira guca aho leta yabakoreye neza kugira bareke kwikinga inyuma y'ibarabara. Mwamenya ko umushikiranganje w'inyubako za leta ibikoresho rusangi n'uburaro yari yamenyesheje ko ako kabarabara kari mu bikorwa bizokorwa kakaba kariko karahera. Ni kuri inkuru duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye. Turabashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, dushimire abadufashije kuyatororokanya, dushimire n'uwayarahagarikiye Cizaniki n'abari mu buhinga bw'ivyuma Nduwimana Jean Claude na Ingabire Jules Boris. Amahoro y'Imana abane namwe.